nuko uwitwa Rio Ferdinand muramuzi cyane mu mugwi wa Manchester United avuga ku ngingo ya Trent Alexander-Arnold yo kuva mu mugwi wa Liverpool yavuze ati Alexander-Arnold ntabwo yafashe ingingo yo kuva mu mugwi wa Liverpool ngo agende mu wundi mugwi bahanganye na Liverpool. Ingo Alexander-Arnold ati ni ingingo ishingiye yuko Alexander-Arnold ashaka kuja mu mugwi mukuru kandi ukomeye. Atubona bo murazi yuko ari Real Madrid. Ati ivyo tubwirizwa kubivuga. Ati murazi ikindi kintu. Ati Alexander-Arnold ntiyifuza kuguma muri Liverpool. Ati bravo ku musore. Ivyo bikaba bivuze umuwaze ari umukinyi wa Manchester United. Ati Alexander-Arnold mu mutahure ntabwo avuye muri Liverpool ngo nuko agiye kuja muri Manchester United canke agende muri Chelsea, Manchester City canke Arsenal. Mutahure ko Alexander-Arnold yifuje kuja mu mugwi ufise ico usumvya Liverpool. Ati mwakabaye kuba muri ko muramuturira imyambaro yanditse ko Trent Alexander-Arnold kubera kagiye muri Manchester United, mwakabaye kuba mufise rezo canke mwakabaye mufise impamvu. Ati ariko kubona yafashe ingingo yo kugenda muri Real Madrid atagiye muri Manchester United cyagende muri Newcastle. Ati ni mu mutahure yifuje kuja mu mugwi ukomeye. Bariko baramurika igikombe ku Timonde kigiye gukinwa 2026. Lionel Messi ati c'est un trophée très spécial et très beau. Ati ni igikombe gihambaye cyane kandi ciza cyane. Nuko mu nkuru ya gatatu ni ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye bigira biti yewe Ousmane Dembele yamaze kuba agaruka. Mu gihe ubona yuko hari mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'abakinyi bose b'Abafaransa nta mukinyi numwe arashobora gutereka ibitsindo 22 mu ifire atari Ousmane Dembele. Ku mugabane wa Buraya kandi ugerageje kuraba umugabo azwi ku izina rya Badre Barcola ageze kuri pass decisive zigera kuri 12 asereva abasatirizi b'umugwi wa Paris Saint-Germain. Nuko birumvikana yuko Badre Barcola, Ousmane Dembele n'abandi bakinyi ba Paris Saint-Germain bameze neza cyane. Igikombe c'isi kikinwa 2026 caraye kimuritswe n'uwitwa Del Piero ari kumwe n'umugabo azwi ku izina rya Lionel Messi yari world class champion. Bari bameze neza cyane, amafoto muraza kuba muyabona mu kanya. Luis Suarez muri bona bucagucagu yagize icavuga kuri imwe muri televiziyo zariya mu gihugu cyo muri Irigwe. Luis Suarez ati jewe narakinye muri Irigwe. Ati nari mfise umukunzi wanje. Ati umukunzi wanje namugize ntarana kwiza imyaka igera kuri 15. Ati nari umuanda ati nari umukinyi ari munsi y'imyaka 15. Ati turakundana nyene. Ati muri quartier bakagira ni vya bindi vy'abana. Ati ariko maze kuba umukinyi w'igihangange twagiye tubana. Ati nifuza kugenda gukina ku mugabane wa Buraya ariko nkanifuza kugenda ndamujanye. Ati nagiye muri Groningen ariya mu gihugu ca Pays-Bas ngenda gukina mu bataneze imyaka 16 ariko jewe nari maze gukweza imyaka 19. Ati amategeko ku mugabane wa Buraya yaranyemerera kubana n'umukobwa jewe nifuza. Ati co nakoze nahise ndamubwira ngo twibane. Ati mw'ivyo bihe nari nkiri muto ntabwo nari kumwe na mama nta nubwo nari kumwe na papa. Ati kandi n'amafaranga nakorera ni yari menshi. Ati kuko murumva ko nakina amataneze imyaka 16 nanje mfise imyaka 19. Ati ico gihe kubera ko nari ndamutunze mu nzu yamfashije byinshi cyane. Ati rero kubera ko yamfashije byinshi cyane ndumva yuko ntazigera ndamuta. Luis Suarez akina mu batanze imyaka 16 yari afise umugore mu gihugu ca Pays-Bas. Uwo nyene Luis Suarez ati buriya abantu hari byinshi jewe batanziko. Ati kugira ngo nitore nakinye ibibanza byinshi bigiye bitandukanye. Ati harimo no kumupira na uteye nkina hagati mu kibuga. Ati maze kugera mu mugwa FC Barcelona bankura mu mugwa Liverpool. Ati ntabwo bari banzanye ngo nzokinire nimero 9. Ati arabiyumvira ko bazonkinisha ku ruhande, haraho umumenyereza yambwira ko azonkinisha hagati. Ati ariko ndicara ndabwira umumenyereza ati coach raba Busquets wongere urabe uwitwa Iniesta
wongere urabe uwitwa Xavi ati nyuma yaho urabe Neymar ndetse na Messi ataba bakinyi bose aho baba bariko barakina ati nibihangage ati ni muri ico gihe naciye mugira umumenyereza nti ntuzigere umpindura urankinisha nimero 9 maze nanje nzokwereka ico nshoboye ati ndashima Imana yuko vyakunze icitwa the golden boot ikirato cinzabu mesherezami kiri kurondegwa n'abakinyi bahambaye bagera ku 10 ni mu nkuru ya gatanu y'uno munsi Mohamed Salah ibitsindo 27 niwe wa mbere yamaze gutsinda ibitsindo by'isheri ku mugabane wa Buraya Robert Lewandowski ibitsindo 25 Victor Gorkasi wa Sporting ibitsindo bigera kuri 30 uyu ntabwo ari muri ya mahiganwa atano akomeye mugabira agaragara ko ari imbere Ariken ibitsindo 22 Matteo Retegui ibitsindo 22 Kylian Mbappe ibitsindo 22 Ousmane Dembele ibitsindo 21 Erling Braut Haaland ibitsindo 21 Mika Bierete ibitsindo 23 Alexander Isaac ibitsindo 19 ani ku mugabane wa Buraya wose aho byumvikana bano kariho bafise ibitsindo byishu wa mbere ni Gorikas ibitsindo 30 wa kabiri ni Monster ibitsindo 27 wa gatatu ni Bierete ibitsindo 23 hamwe na Robert Lewandowski afise ibitsindo 25 nuko uwitwa Rudi Garcia ati Cristiano Ronaldo no umwe mu bakinyi ba mbere ku isi yatunze bibihangane ati Cristiano Ronaldo ni umunyamwuga ati yirukanga anyaruka ati akanasimba birenze ivyo kwizera kari umwana w'umuntu ati atsinda ibihugu bigiye bitandukanye ariko no mu giserukira gihugu wa Portugal ati cyo ne kimwe kikwereka yuko abo baba bakinana mu mugwi atari bo bamugira mwiza ahubwo Cristiano yavutse ari umukinyi mwiza ku isi nzima ati reka tugenda tubivuga tudacishije ijya nino ati buri umwe afite icyo yiyumvira kuri Cristiano Ronaldo ati yo mukoranaho biba bisabwa uko umwumviriza kuko afise uburambe mu byo akora mesherzami hariya mu nkuru y'indwi Lionel Messi kuri costume y'ubumesha kuri costume sayangana hamwe na Georgina yambaye ikanzu kabisa ikanzu ifise korovate ikanzu iri kimboga n'ubugari ikanzu irimwo byose ikanzu imeze neza aho mbashaka kuvuga ikanzu irimwo umutaka ikanzu nubwo yoca mu bishanga bitoja ko ikanzu nziza kabisa isa no gwatsi Antonella umufasoni wiwe bari bitabiriye anniversaire ya David Beckham harimo abakinyi nka Luis Suarez n'abandi basanzwe bakinira umugwi wa Inter Miami bitabiriye isabukuru y'uno mugabo azwi ku izina rya Luis Suarez Rafinha ati inyigo Martinez ati ntabwo ari kizigenza wo mugwi wa FC Barcelona ati ariko iyo turi mu bwambariro niwe mukinyi twovuga yuko ari kapiteni ati reka ndabivuga ntafise ubwoba ati c'est un vrai leader ati n'umuyobozi mwiza cyane ati ni icitegererezo mu mugwi ati ivyo ndabibwiye bakunzi ba FC Barcelona ntakabanga ndabibi ati buriya jewe ndambara ubukapiteni buriya abakinyi bagiye batandukanye barambara ubukapiteni nka Frank de Jong ati ariko hari amakuru mutazi ati muri vestiaire nta jambo dufise tuvuga imbere y'inyigo Martinez ati tumwigira ko vyinshi niwe avuga vyinshi kurundi ruhande Yan Diomande ati n'umukinyi wa Leganés ati Asensio yarangiriye nabi cyane ati yaranankoreye ikosa ati yari penalty atariko nubwo batashoboye kuba bayitanga ati ni vyiza ati twatahuye ko nyene twari ko turakina na Real Madrid ati sivyo ati ariko nama nubaha ingingo zifatwa n'abahagarikizi Yan Diomande kuri penalty y'imwe Leganés ati Asensio yarankoreye ikosa namwe mwarabibonye ati yari penalty ati ariko ni vyiza ati ariko muratahura ko yari Real Madrid twari ko turakina nayo ati niko vyamabiri ati mugabo simvuze ibi ngo nerekane yuko ntubaha ingingo z'abahagarikizi
Kyle Walker abwira wa Felix inyuma yaho AS Milan ritsinzwe na Naples. Umugabo azwi ku izina rya wa Felix yabwiwe witwa Kyle Walker ati kubera iki mutakimpa imipira, kubera iki mutagomba kumpa imipira. Wao uno mugabo azwi ku izina rya Kyle Walker yishura wa Felix ati hano muri AS Milan nta Messi ahakina, nimba wifuza amapasi uzoyaronka igihe uyabuze, uzotahure yuko muri AS Milan atari Lionel Messi ahakina. Umugabo witwa Robert Lewandowski agenda abwira bariko barakurikirana novuga ngo runo rukino, avuga ngo ntabwo nahushije uburyo bwinshi bwo gutsinda, ati ndumwe atariko igihe mba nahushije ubwo buryo Ferran Torres abahari ati mukunze kuba mubibona. Baramubaza bati mbega Alejandro Balde wewe, ati Alejandro Balde ntabwo ari ku rugero rumwe gwanje ndetse na Ferran Torres, ahubwo muri kino gihe araturenze, no umwe mu bakinyi bameze neza cyane. Uwitwa Thomas Mura nkuko nawe yaje kuba byemeza biciye kuri Sport Show. Thomas Mura yabivuze ati ntabwo ngiye kongerwa amasezerano ngiye kongerwa amasezerano n'umugwi wa Bayern Munchen, ati ahubwo nshobora kuba ngiye guhagarika ivyo gukina umupira w'amaguru canke mbandanirize mu wundi mugwi, ati ni murindire rero murabe ingene bizogenda. Hariya muri AFCON tournament y'abatarenze imyaka 17 under 17, umugwi wa South Africa warayuhagaritswe na Egypt mu rukino rwari ruryoshe cyane rw'ibitsindo 4-3. Sefil Merlendo ku munota mbere yaratsinze ku ruhande rwa South Africa, Neo Baklo ku munota 27 aratsinda, ariko Rashid ku munota wa 4 yari yishuye, ndetse Rashid yongera ku munota wa 13. Abdul Karim akorokereza mu gitsindo cha penalty biba 3-2. Emil Wito aza kuba atsinda. Uko inkino zari zigenze muri AFCON y'abatarenza imyaka igera kuri 17, ni South Africa baraye batsinze 4-3 mu gwa Egypt. Tanzania batsindwa 4 na Zambia. Burkina Faso baza kuba bahagarika 2-1 cha Cameroon. Morocco batsinda 5 Uganda. Muri Bonis Ruben Amorim yabajijwe ku bibazo bigiye bitandukanye vyuko Bruno Fernandes ashobora kujama mu Real Madrid, ati nibizigera bibaho, ati twifuza yuko dukina turondera ibikombe, ati kandi mu kurondera ibikombe dakeneye kukomezanya urugendo none mugabo azwi ku izina rya Bruno Fernandes, ati twifuza no kunatwara Premier League, ati rero birumvikana yuko umukinyi nka Bruno Fernandes w'igihangange agomba kubana na Manchester United kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Edi, merci beaucoup. Urakoze cyane. Urakoze cyane bwana Tripobi ku nkuru 10 izawe. Nkakwanije rero nanje nyarukije no muri Mercato. Reka duhere kwa Pablo Diego Simeone. Nyuma yuko abonye ko ibintu by'ibikombe biri kumucika, equipe ya Atletico de Madrid yatangwe kuyumvira uburyo isoko ryabo gigura n'igurisha rizo bari meze muci. Bivugwa ko equipe ya Atletico de Madrid ngo yoba yirikiri yumvira kuja muri equipe ya Tottenham Hotspur bagakurayo uwo bita Kuti Romero cyangwa se Cristiano Romero umunya-Argentine. Amakuru ava mu gihugu ca Spain cyane cyane vango amakuru yegereye vango no menyereza Pablo Diego Simeone avuga ko meme Diego Simeone amaze gutelefona uwo bita Cristiano Romero amumvisa projet za Atletico de Madrid, hanamubwira terega raba abanya-Argentine bakenzawe, raba ba Nahuel Molina, raba ba Rodrigo do Paul, raba kano gasore kanje uburyo kari kuduga kagiriano Simeone, raba John Alvarez yabaye mwiza avuye kwa Man City. Ati nivyo uri muri equipe nziza bita Tottenham Hotspur, atariko jewe ndibaza ko uje tugakorana muri equipe Atletico de Madrid no kugira umudefenseur mwiza kandi ukanamfasha gutwara ibikombe nanje nkagufasha gutwara ibikombe. Rero bivuga ko kurane gwa Cristiano Romero ngo iyo telefone yoba amaze kuyakira Pablo Diego Simeone kandi ko
amaze kuba yakira kandi atayakiye nabi. Bivuga ko iyo offer ya Diego Simon uno Cristiano Romero ayifise ku meza kandi ari kuyiga neza cyane gose. Bivuga rero ko equipe ya Tottenham Hotspur yoba yashize muri kontra miliyoni 80 za equipe yose yifuza uno musore bita Cristiano Romero. Inkuru ya kabiri ni muri equipe ya Atletico de Madrid nyene. Bivuga ko Atletico de Madrid iri gutegura kuja gukora swap deal. Ndi kuvuga ko guhanahana abakinyi ukanarenza ko n'amafaranga muri equipe runaka mu gihe wifuza umukinyi runaka. Equipe ya Atletico de Madrid rero mu inkuru ya kabiri iravugwamwo ko ishaka kuja muri equipe ya Chelsea n'ubundi ikaja kuzana umunya-Argentine Enzo Fernandez. Bivuga ko Atletico Madrid yo bikitegura offre igizwe n'uno musore wabo hagati mu kibuga Pablo Barrios, bakaca bateranya ko miliyoni 25 z'amafaranga y'amanyaburaya, bakaca baja kwa Enzo Maresca na Tony Bouri mu equipe ya Chelsea y'aba Blues, bakaja kuzana umusore bitwa Enzo Fernandez. Enzo Fernandez rero ngo yifuzwa cyane na Atletico Madrid, ngo mugabo wewe nta appel cyangwa se nta biganiro biri hagati yawe na Pablo Diego Simone nk'umunyargentine mugenzi we biraba nkuko vyabaye kuri Cristiano Romero. Ariko ngo Atletico Madrid ngo kurimvira kuri swap deal y'uno musore bita Enzo Fernandez. Muri FC Barcelona naho muratsi ko amaze imisavugwa transfer y'uwo bita Luis Diaz, uno munya Colombia akinira equipe ya Liverpool ku myaka 28. Dieterance Frike ngo akaba rero yamaze kubwira uburongozi bwa Barcelona ngo mfise projet shaka kubakira kwa kinyo afise imyaka mike. Atugereje kuraba ndashaka kubakira ku bakinyi, ndashaka kubakira ku bakinyi mfise nka Lamine Yamal na Gavi bakiri bato, na ba Pau Barsi bakiri bato, na ba Alejandro Balde bakiri bato, n'abakinyi batandukanye bakiri bato mfise. Ati rero nimba namusigine project ukacuza kunzanira umukinyi nawe yo bari mwiza gutwa imyaka 28. Ati vraiment ndabona ko profile y'umukinyi shaka atari Luis Diaz. Dieterance Frike considère Dieterance Frike considère que Luis Diaz ne correspond pas à son profil idéal. Il préfère miser sur les joueurs il préfère mise sur des joueurs plus jeunes. Ati Frike abona ko Luis Diaz adahuye na profili y'umukinyi ashaka. Ati wewe ashaka kubakira kwa kinyi bakiri bato. Bivuga rero ko FC Barcelona maze kuba iduza cibles zibiri, Nico Williams wa Atletico Bilbao ndetse na Ademola Lookman wa Atalanta Bergamo no munyafrika mu Nigeria. Ariko Dieterance Frike ngo akaba ngo yoba yamaze kuba atanga message iri clair. Iyi ni nkuru ya gatatu ndiko ndababwira message iri clair ko barongoza za Barcelona ko bogerageza ibishoboka byose bakamuzanira umusore bitwa Nico Williams. Inyuma yuko mu mwaka uheze murabizi muri Mercato Nico Williams yaravuze muri transfer za FC Barcelona, mugabo biranga Dieterance Frike abwiye uno mugabo bita Joan Laporta ati ivya Nico banzubura vyihojeje, reka tugire priorite yacu ya mbere umusore twa Daniel Olmo. Murabizi bivuga ko Joan Laporta yifuza Nico Williams, mugabo Frike yo akaba yensista kuri Dani Olmo, birangira Nico Williams bamwankiye nako bamuretse baja kuri Daniel Olmo. Uno mwaka message ya Dieterance Frike kuri Joan Laporta niyo kuvuga ngo priorite ya mbere muri Mercato niyo kuzana no musoro munya Basque no munya Espanyol akina Atletico Bilbao Nico Williams. Rero Dieterance Frike rero ngo yifuza Nico Williams gusumba abandi bakinyi bose mu kwezi kw'indwi. Tukiniga muri FC Barcelona ku nkuru ya kane, Manchester United ngo iri gutegura ibombe, iri gutegura ibikenewe byose kugira yerekeze muri FC Barcelona gukura umusore bitwa Alejandro Balde Bardizo. Uno musore w'umunya Espagne bivuga ko ikipe ya Manchester United itazobanza kuja kuvugana na FC Barcelona, ahubwo ngo boba bari gutegura offre
y'amafaranga menshi bazomuhemba kugira ngo bamwatire batire na entourage wiwe kugira aje muri equipe ya Manchester United. Biravuga ko equipe ya Manchester United ngo yo biri gutegura dossier contre ya Alejandro Balde irimo ko bazoza bamuhemba miliyoni 12 ku mwaka. Miliyoni 12 ku mwaka. Ivyo ngo vyomugira umukinyi wa mbere akina muri amego natanakomeye azibira aca ku mpande hembwa amafaranga menshi. Il deviendrait le latéral le mieux payé du monde. Mukiya Amakuru National kibivuga. Rero ivyo biri muri body ya Manchester United nta message nimwe iraja kwa Barcelona ngo Man U yifuza Alejandro Balde, meme nta na message irava kwa Man U ija kwa Alejandro Balde bamubwira ko boba bifuza nako boba mvango boba bamwifuza mwino equipe yabo. Rero uno mugabo Alejandro Balde yifuzwa na Manchester United naho umva ko nta kintu na kimwe cyerekeza intambwe yerekeza kwa Barcelona kwa Barcelona iragira iki irategwa. Hano twibaza ngo mbega Manchester United bizoyorohera gukura uno mwana wa Ramasi muri FC Barcelona. Ako ni akabaza. Tubandanije dossier ya Marc-André ter Stegen na Szczesny irabandanya muri FC Barcelona. Murabizi ko iyi ni inkuru ya gatanu. Murabizi ko byari byavuze ko ter Stegen ashobora kugaruka avuye mu mvune mu ndwi zibiri ziri imbere ashaka gutangura imyimenyerezo. Wewe akaba yizera ngo mu gihe Barcelona shika muri demi finale na finale muri Champions League ashobora gusama. Mugabo vyari byamaze ko bivugwa ko Barcelona decision ya ata imvango itazohinduka Szczesny azobanda ari umunyezamu wa Barcelona maka inose zihere. Barcelona yatanze message y'ikabwa ati nta concurrence iri hagati ya ter Stegen na Szczesny uno mwaka. Nimba yoba izoba mwakuza. Ati ter Stegen ni ava mu mvune azoja muri squad agize iki yakuraje abandi. Mugabo bivugwa ko regema ya UEFA, amateko ya UEFA avuga ko Szczesny na ter Stegen ntibashobora kuja mu rutonde rumwe rw'abakinyi Barcelona iri gukoresha muri Champions League. Bisobanura ko nimba ter Stegen Barcelona ishaka ko ter Stegen aja mu rutonde rw'abakinyi bayo kugira ngo basangane utera intege nuko ibanza gufuta Szczesny turetse n'ibyo ukina kugira ter Stegen aje muri liste y'abakinyi Barcelona igomba gukoresha muri Champions League nuko yogira iki nuko yobanza gufuta Szczesny. Ngo ivyo rero ngo bikaba bisigaye mu maboko kwa Dieterance Flick na FC Barcelona kudesida mbega birakene ko ter Stegen azanwa mu runo rutonde. Birabako ter Stegen rero yamaze ko yemfuruma umugwi wa FC Barcelona ko akeneye kugumana ikibanza mvango cha nimero ya mbere mu izamu mu gihe Barcelona yoshika muri finale akeneye kuca hagarara mu izamu agatsama. Nuva ko ivyakoreye Szczesny akaba ari we abirangiza nuko bino bimeze. Carlo Ancelotti asa nk'uwishuye muri dossier z'abana basore babiri ni Arda Güler ndetse na Enrique de Souza Moreira aka Sheri wa Miranda. Agana n'imesha makuru hariya nka za Marca yavuze ngo si vous voulez jouer au Real Madrid vous devez rester sur le banc un certain temps. Quand on regarde l'histoire de ce club, on constate que de nombreux joueurs sont restés longtemps sur le banc. Ataravuga ati iyo mushaka nimba ushaka gukinira equipe ya Real Madrid utegereza kubanza kwicara ku gatebe umwanya utari muto. Ati mugihe tugiye mu bitaro tukaraba kahise kuno mugwi wa Real Madrid tuza gusanga hari abakinyi bicaye ku ntebe y'ubuzima nako ku ntebe y'abagombora barinda bava muri equipe ya Madrid baciye ku ntebe y'abagombora. Ati rero nimba uri umukinyi kandi ukina equipe ya Real Madrid biragutoa umwanya kugira iki biragutoa umwanya wo kwicara ku ntebe y'abagombora kugira ngo uwo mwanya mu kibuga uzokorere. Ibi benshi akavuga bati ubwo Ancelotti ntiyishuye bano basore babiri Arda Güler ndetse na Enrique ubona ko bareklama icyo no kwita ikibanza cyo kira muri equipe ya Real Madrid. Iyo ni inkuru y'indwi. Inkuru y'umunani bivuga ko
Ancelotti yoba abona ko mu gihe yaguma muri Real Madrid uno musore witwa Enrique de Souza Moreira yogerageza uburyo amugumana muri proje gusumba uko yogumana umugabo witwa Arda Güler. Binavuga ko muri match ya Real Sociedad Enrique hamwe na Andre Raunin ngo bashobora kugira icyo bashobora gutangura mwa runo rukino. Jonathan David mu nkuru y'umunani uno musore yavuzwe cyane muri transfer zimwerekeza muri equipe FC Barcelona. Uno musore wa Lille yamaze kuba akugwa muri radare za Barcelona. Bivuga ko Jonathan David yoba yamaze kubwira Lille ati nimba ari equipe yose izobira kirandondera muganire kubigerekeye bazoze bitwaje miliyoni 34 ziwanje kwanza zigabuye uko miliyoni 15 za prime ya signature mu gihe yosoka muri Lille ata contrafis 15 miliyoni. Ati yo equipe nayo ndondera izo biteguye kumemba miliyoni 9 buri mwaka harimo na miliyoni 2 zica muri Lille. Ati rero musi izo miliyoni jewe Jonathan David sinja mu yo equipe inyifuza. Vale ko imigwi ya Juventus, Inter Milan bo bifuza no musore bitwa Jonathan David kugira ngo aze kuba ayikinira. Rero biri muri bimwe rero ngo biri gutuma ino migwi ya za Juventus n'ibindi nako nindi migwi ngo yifuza ko nako itangwa kugenda isubiza inyuma nako isubiza inyuma umugongo kintu kijanye no gusinyisha uno musore bita Jonathan David warire ubona ko ari kwifuzwa cyane nino migwi itandukanye. Inkuru y'icenda match ya FC Barcelona na Atletico de Madrid yo ku munsi w'ejo. Ejo nabwiye ko Diego Simeone yabwiye abasore bati mwitegure kwitanga inshuro 120 kwijana kusumba ibyo mwaramutanga. Bivugwa ko ngo Diego Simeone ari gutegura umukenyero wo gutungura FC Barcelona ngo ibintu byo kudefanda no kugira iki no kugira iki ngo ino match yo ku munsi w'ejo ya Atletico de Madrid na FC Barcelona Diego Simeone ari kubishira ku ruhande. Ngo Simeone ari gutegura umukenyuro wo gufata ino equipe ya Barcelona kaye mu mupira no kuvuga ko yaje ya tiki-taki Barcelona bahora bakina Simeone akayikina akaye mu mupira. Simeone ari gufata gupanga gahunda yo kuzokugura urukino ku munsi w'ejo akataka FC Barcelona gusumba uko yigeze kuyataka muri mu nkino zose bahuye no mwaka. Ngo apanga ko Marcos Llorente hamwe na Guillermo Simeone bazokina ku ruhande. Ngo nta gahunda nimwe afise yo kuzibira ku munsi w'ejo. Ngo ariko azibira ino equipe ya FC Barcelona. Rero bivuga ko uno ugabo w'umunyargentine ngo yiteguye gukorera surprise equipe ya FC Barcelona. Inkuru ya nyuma nuko inyuma yo kuva mu mvune Bukayo Saka ngo bitekanije ko ashobora gutangura muri 11 wa Mikel Arteta kuri match bava bakina no mu gwa Fulham nk'uko kinyamakuru The Times kivuga rero ngo Arteta ngo abona ko atayindishwa na ariho mvango naho ari match ya mbere uno mugabo agomba kine uno musore bitwa Mikel Arteta naho agomba mvango naho ariyo match ya mbere no musore bitwa Bukayo Saka agomba gukina ngo nta gahunda nimwe hari yo kumuruhurira. Rero uno musore ngo bitekanijwe ko ashobora kugira iki ashobora gutangura muri 11 imbere y'umugwi wa Fulham. Nuko amakuru abari kuvugwa ku ruhande rw'imigwi itandukanye muri 10 z'uno munsi. Nuko turabona ko muhari mani bahezagire.